Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro tubahe ikaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye ayo nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Abanyagihugu bakoze ko n'imyuzurire y'amazi begeranijwe muri site ya Sobere iri muri komine ya Mutimbuzi baratabaza kuronswa ibifungurwa n'ivyo kwifuka basigura ko haheze imyaka 2 badafashwa. Isengero Katolika mu Burundi gibutse imyaka 19 Musenyeri Michael Kurtine yari ntumwa ya Papa mu Burundi agandaguwe imyaka 19 ikaba yarirangiye uyu munsi mu birori byo kumwibuka leta y'u Burundi yari yaserukiwe ibitari bimenyerewe mukanya tujya mu idonido ryano makuru kazi. Tuwaikaze midonido ryano makuru abateshejwe izabo n'imyuzurira begeranijwe muri site ya Soberi iri muri komine Mutimbuzi basaba kuronswa ibifungurwa n'ivyo kwifuka bagasigura ko inzara n'imbeho bibarembeje ngo kuko haize ikiringo cy'imyaka 2 bataronka imfashanyo. Kiza Emmanuel arongoye iyo site asaba leta gukora ibishoboka kugira bimugwe. Ridiga Himbare yari yakubitiye hariya muri site ya Sobel. Baravuze yuko bazoduhabisha ntibaduhabishitse. None bashaka tugireye. Turagiye kuko anatwe turagwara malaria idakira y'inzara. Inyuma y'imyaka 2 irenga bari mu tuzu tw'amahema gushika ubu izo hema ntizirahindurwa. Winjiye muri utwo tuzu kwakirwa n'ibitoboro ibisigarira by'imifuko ari byo bigize impome z'ivyumba kuko akazu kamwe kabamwe imiryango ishika kuri 3. Ikindi kiboneka n'udusigarira tw'ibirago baryamako dushashe mu duce kuko ahandi hari vyondo. Ikibagiwe cyo ngo n'uburengeti bwo kwifuka. Ikiza gisonga ibyo byose mu gihe c'imvura iguye mu ijoro baca bavyuka bagahagarara kuko biba bisa nuko baryamye hanze nkuko babitwiganira. Kuko ngaha turafite ingorane murabona hajya imvura iguye hariya haca hava dushatugirane dushatureka kugira ngo turabe nka dukika umusaje tukabyuka tukicara. Rero nukuri twasaba ko mwadufasha. Harava cyane gose harava n'inyongereka jako tudasinziriye. Imvura iguye duca twicara. Amahema yaratabuke imvura iguye turara duhagaze. Abana karara bahagaze yabawundi akahagarara kubera amahema yose yo hejuru yaramaze guhera yaratabaguritse n'ibiti byaramaze kuvunika umuyaga uhise ibihema byose bibaruka. Ikindi basaba nibifungurwa kuko badaherutse kuronswa ifashanyo ubu bugarijwe n'inzara. Rero dusavye yuko leta yo dufashe kadukura hano hano. Babona twebwe ahenze rigomba ko twishira ngaha kuko uyu muntu ahunza amazi kuko uburyo ko ngo turondera ahitasha biragoye no kore nk'igihumbi cyo gufasha ufise umuryango cyo kumarira ikiro c'ubufu conyene kigeze ku gihumbi n'amajana 6. Niba dufase cyane gose ahinza rigomba ko twishira ngaha. Twosaba yuko n'ubu bodufase kugira ngo tubeho kandi bakadusakarira ayo mahema kugira ngo akomere tureke kurara tuhavigwa ntitubaye inyoni. Kiza Emmanuel arongoye iyo site irimwo imiryango irenga 740 avuga ko indwara ziturutse gufungura nabi hamwe na malaria zibangamiye abanyagihugu. Hano kibazo gisanzwe gihari ubwa mbere na mbere haribonekeza inzara nyinshi cyane hanyuma hakaba n'ikindi cibonekeza indwara malaria hamwe n'amagara make bitewe ku mfungurwa nke bashoboye kuronka usanga abantu bagira amagara make. Cyo gituma rero uravye ubuzima bwa misi yose nkuko nayo tuhaca tukabibona tukadusana tunahaba ubuzima bwa misi yose bona neza yuko abantu by'ukuri batamerewe neza mwa kino gihe c'imvura za gusanga n'uburaro harigize gusanga uburaro nk'aya mahema azi kusanga amara meza 3 ngo gushika no munsi hariho ayo tumazemwe twari kubiza imyaka 3 rero za gusanga yo sava. Rero nk'igihe imvura iguye
abantu bose usanga turi hanze. Inyuma yo kwemererwa inshuro nyinshi ko bazokugwa muri ico kibanza, urongeye site Sobere asaba leta gushira mu ngiro ivyo kubimura bakabakurira muri ico kibanza kugira ngo bashobore kubaho mu buzima bwiza nk'abandi barundi. Badusubize iyo twaje tuva cyangwa barabaho batujyana kuko twarushe. Turabandanya nano makuru. Ishengero Katolika mu Burundi ryibutse ku nshuro ya 19 Musenyeri Courtine yari intumwa ya Papa mu Burundi. Inkuka ya misa yo kumwibuka yaherejwe muri Paroisse Katolika ya Minago. Uyo munsi leta y'u Burundi ikaba yari yaserukiwe ibitari bimenyerewe. Urongo inama nkuru y'abepiskopi mu Burundi yavuze ko Eklezia Katolika yifuza kumenya icyatumye uwo musenyeri agandagurwa. Misago yabikurikiranye. Muri yo nkuka y'imisa Musenyeri Bonaventure Nahimana arongo inama y'abepiskopi Katolika b'i Burundi yitse intumwa ya Papa mu Burundi avuga ko Eklezia Katolika y'u Burundi abakristu ndetse n'abaryango b'umuhisi Musenyeri Michael Aidan Courtine yari intumwa ya Papa mu Burundi bifuza kumenya ukuri ku rupfu rwiwe. Uwarongoye inama y'abepiskopi Katolika b'i Burundi arizeye ko bifashijwemwo n'umugwi ujerwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe mu Gifaransa nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse kubimenyesha avuye i Roma kwa Papa amatohoza agiye gukorwa n'ingoga. Musenyeri Bonaventure Nahimana avuga ko ku munsi nk'uyu arakaryo ko kwibukanya iragi ry'amahoro abarundi basigaranywe na Musenyeri Michael Aidan Courtine, abarundi bitwararike kurondera amahoro, kuyaremesha no kuyabungabunga. Ibitari bimenyerewe muri mwe n'ivyo birori, uyu munsi leta y'u Burundi yari yarungitse intumwa n'urugori rw'amashugwe ndetse n'intumwa ya buramatari w'intara ya Rumonge n'utwara zone Minago bakaba bari bavyitavye. Ivyakengurutswe cyane na Musenyeri Salvatore Niciteretse arongoye diocese Katolika ya Bururi ari nawe yarahagarariye ico gisabisho. Turabandanya nano makuru. 40 kwijana y'agataka ku Burundi hategerezwa guhebegwa uburimyi hakagwizwa n'amakoperative akomeye kugira umwimbu ugwizwe. Iyi nimwe mu nyishu zitangwa na Francis Rohero, umunyapolitike w'umurundi ku kibazo cy'umwimbu muke wibonekeza muri bino bihe. Tumukurikire. Icambere na mbere nuko isi y'igihugu ko twavuze yuko ari nto ukwingana kose igaba ifise abantu baguma biyongera kugira ngo ikingirwe nuko tuvyibukanye je nagize nti ibice 40 kwijana n'ibihebegwa uburimyi, hanyuma ibice 40 kwijana bihebegwe amashamba ku misozi hanamye n'ahandi, hanyuma abantu babe mu gice gitoyi no kuvuga ibice bishika 12 kwijana habe n'ibice 8 byo kurindiriramwe. Igihe iyo ifashwe nk'ingingo itabanduka boca bategura ko mu myaka ikurikirana abantu batahura ingene bazoja kuba mu bisagara bito na binini, uburimyi bukaroha ikibanza kibereye n'ubworozi kugira ngo bukorwe. Kugira ngo uburimyi bukorwe ntidushobora kubandanya twizeye yuko umuryango w'abarundi uno munsi no kwita abarundi babirimizi baba bazeye ubuzima bwabo kuri duke bafise ku mpene zibiri boroye canke uturimwe baja kurima uko bibwiriza bazindutse mu gitondo. Ivyo bintu ntibishobora kugaburira abarundi uno munsi, ntibizoshobora kugaburira ejo. Ni habe uburyo bw'uko abo bantu baja mu cyo no kwita imigwi ibahuza nk'amakoperative. Rero mwene izo koperative zica zikorana igihe abantu babitahura, zihabwa ibibanza binininya nk'akarorero sinumva igene kuri zone imwe canke mu ikomine imwe hoba amakoperative amajana. Biba ibintu by'agakungero byo gufina. Dufise amabanki menshi ngaha mu Burundi aguma atanga amadeni mu byo kuja kubaka amazu ntaco yinjiza mu gihugu iyo abantu batararonka ivyo bafungura. Amadeni rero menshi yohabwa ayo makoperative kugira barime, kugira borore. Ivyo rero byo batuma muri ayo makoperative co no koresha mu ijambo ry'Ifaransa barecruta aba ingénieur agronome bakabahemba, aba planificateur économiste bakabahemba kugira ngo bazi kubafasha gukora ivyo bintu byo hakazi abantu benshi cyane muri commune barimo, muri zone barimo,
ikoperative nk'iyo yogira ico bita abakozi birimizi batari musi y'ibihumbi 5 canke 6 muca mwumva abantu biha akazi mu gihugu ingene ivyo bintu bica bikorwa si wa munyagihugu rero mutoya azinduka mu gitondo atazi n'ingene bikorwa yumva bavuga amasa atazi no kuyatandukanya isi abariko ntazi ko ari kivuvu canke ko ari nombe ingene ayifata ico gihe hacaba abantu b'incabwenge baja kubikora abo ba agronome bakora muri ayo makoperative nibo bamenya bati mu ntari zitwotera ibi bose bakabibona hakaba ukumvikana kwa gusaba ngo nihabe amashira hamwe arabe ivy'imbuto arabe ivy'ingene uburimi bugenda nibo baca bavyimenya ingene babikora umwimbo ushobora kwiyongera kwizera rero ko umuntu ari karajojanga isuka wenyene yo tugaburira ngo nuko umwaka tuwisi w'uburimi canke tukagira gute ivyivugo ivyo ntibishobora guhindurana kimwe muri ivyo turiko turavuga. Mu kurangiza hano makuru igihugu ca Maroc ko kirashobora kutazokwitabira amahiganwa ya CHAN ihiganwa risanzwe rihuza imigwi y'abakinira mu bihugu vyabo ku mugabane wa Afrika kubera tandege ija mu gihugu ca Algeria hariko haratunganirizwa iryo higanwa imvo nkuko tubikesha ikinyamakuru Africa News akabari amatati ari hagati y'ivyo bihugu bibiri n'inkuru twatorokanijwe na Sheila Irambona. Ayo makuru amenyesha ko kubera icuka kibi kiri hagati y'ibihugu byabo bibiri umugwi nserukiragihugu w'igihugu ca Maroc mu mupira w'amaguru ngo ushobora kutaja mu higanwa ariko rirategurwa n'igihugu ca Algeria ihiganwa rizoba mu kwezi kuza ngo Federation y'umupira w'amaguru wo muri Maroc wamenyesheje ko uzo kwitabira iryo higanwa mu gihe bashizeho indege iva Rabat igashiga mu gisagara ca Constantine muri Algeria hazobera amahiganwa ya Maroc ngo mwikete bandikiye umuryango w'ubumwe bwa Afrika Federation y'umupira w'amaguru ya Maroc yasavye ko abo bakinyi bogenda mu ndege imwe jet privé ya Royal Air Maroc yama irerura abakinyi bagiye guserukira igihugu. Ayo makuru amenyesha ko gushika zino saha Federation y'umupira w'amaguru yo muri Algeria batarishura kuri iryo kete ngo gushika ubu indege zo muri Maroc zirabujijwe mu kirere ca Algeria ngo kuvaho ivyo bihugu bibiri vyisubiyeko kuvyerekeye imigenderanire yabo ngo iryo higanwa rikaba rizohuza imigwi iserukiragihugu kuva kuwa 13/0 gushika kuwa 4 Ruhuhuma. Maroc ikaba yiteguriye gutana mu mitwe na Sudan, Madagascar na Ghana mu gice c'amatsinda. No kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye reka nshimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatorokanya eka mbere no kuyatosora ibindi biganiro birabandanya.